Amazina yanje nitwa Dabasi. Nakuze mfise ndoto zo kuba umuririmvyi ukomeye mu gihugu canje cy'amavukiro ndetse no hanze. Ariko ingorane n'ibigeragezo mpura navyo mu buzima bwanje ntibinyemerera na gatoya ko nogera mu ndoto zanje. Ariko sinshobora gucika intege, ngomba kubigwanira no kubiharanira nkabigeraho, kandi kuby'Imana nzobigeraho. My life, my dream. Allo? Muraho. Shaka ndakumenyeshe yuko mutoyo waraje. Yaje no mu gitondo. Yuriye muduka ari bunyene. Sawa sawa. Sawa, na kibazo ndamwakira. Ntugende Kigali, ushaka kugera Kigali, urashaka kugenda, wagera hariya, ntibigire nk'umunyamuji. Abantu bose ufite nk'ifamiye, abakecuru nkanje bafate nka mama wabo, bafate ntugire urazi byose, kugira igihangange hariya. Oya, ifate neza umwana wanje, ugende amahoro. Abantu bose abana bafate nk'abatoyi bawe, abakuze nabo bafate nk'abakuru bawe. Umenye yuko uvi Bujumbura, niwagera hariya ntibagire imuhira. Umenye yuko uvi Bujumbura, ucumanuka uza kutusura. Uruzi umwana wanjye, ntuzigende hariya ukicara ukibagira imuhira. Ndabigusabye kabisa. Amarongo hariya ntiyafisiye ukirikiye hariya. Oya, ukirikiye famiye, ntibagire famiye yino. Genda amahoro, nanje turakuganira. Byago birangiye kabisa. Sindabigeza gute. Mbanze kangerageza mbibwira umugore. Chérie? Chérie? Mama yaje kumbwira murumuna wanje nakubwiraga ko ari bize kuza. Mama ngaye banungura bambwira ngo araje. Aje gukora iki? Aje kubana igihe gito. Oya. Azashikirana. Oya rwose nabyo ntibishoboka. Bagiragisha kuriya no muvana. Oya njye nari kwanje kuva kera. Yateze ari kuza. Kugeza bamutegesheje imodoka batakubanje kubaza. Ariko nari narabikubwiye. Tekereza ubuzima turimo.
ko bikuriye no muri wanje mbega muzajya mwirirwa mwicara ngaha nta kazi mufite tekereza ingene ishusho ndibuze kugaragaza imbere y'umuryango wanje ushobora kundi ubigenza ariko simubone hano ko nawe ndi muvandimwe mfite bamfashije urabona ubuzima turimo ziwe kuzana mu ndi muntu ushobora bizi n'akazi utira icyo ntabwo cyane n'urukundo ni muri wanje cyose ikibazo yego yo kugirana no misimike basi bane misimike ntabwo byashoboka n'ukuri sindibuze kugaragara gute imbere y'umuryango kuri ibyo ntabwo ishusho y'umuryango ntabwo bindeba wowe n'umuryango ntabwo bindeba sawa rikanekereza uko niko ucuruza amayinite hari umuntu ashaka guhamagara ushobora kuyiza telefone yahamagara ariko nakwishyura ntabwo yakibazo turamukora Halo? Salama bro. Ni Dabas na nageze Nyabugogo. Ngaguha amanite yangahe ese? Amanite 200. Urashyiramo nimero. Boss.
amanita arimwo Yes. ko bikupye Ugerageza amayeka amayinite ndabizi ko arimo gerageza. kanongere kandi ndabe nyene tu Nari. papi biri gukura Uri gukunda. Niba utari gukunda rero tumwereke. Basi. Ko nkwaye amayinite none wamba bari yukangerereza uyu muntu ko afite ikibazo yuko aje kureba umuntu akaba amuguze. ko bitari gukunda sindi gukunda wa Urihangana. Ntangaye nari. Reka ngiye kugerageza. Reka ngugerageze no kuri aka. Unakure wenda uhasanga yarahuze. gukunda kabisa sinzi ngorane Ntabwo bigukunda. kandi ndi umushitsi nyene mvuye Burundi uyu munsi nuko imodoka yacu twazanye yagize ingorane nyene magera ntinze nacererewe kandi uwo muntu niwe ari kunyakira kandi abona byinshi cyane sinzi ngorane kabisa sinzi ukuntu biri bigenze kabisa Ushobora kwihangana pe. Ubufasha nabuguhaye. Urumva nta kundi kuntu nabikora. Ndenda buguhaye. Gusa urumva nta kundi kuntu nabifasha. nari telefone ufise nari telefone ufise umuntu Telefone nkoresha n'iyi iyi ngiyi nayo nkayihamagariraho. Urumva rero nsigaranye ebyiri zonyine. ingorane mfise nuko ndi umushitsi kandi sinzi ingene to kandi ndabona burije cyane sinzi ingene to Iyo rero umuntu yakubwiye ati ngwino ukaba umubuze nabyo ni ikindi kibazo. Niba uri kumuhamagara bikanga gukunda se wasanga afite ikibazo nawe. sinzi telefone zitatu zose ziranga Ubasha kuzanze rero ujya bafite ikibazo cyangwa se akaba atari ari kumwe nayo urumva ni ikindi ariko ntabwo wamenya ikibazo
Sikutegemea kwamba kuna siku nitalala barabarani kama yatima ambaye amefukuzwa kwao. Hivi Miguel anafikiria nini? Nimemkosea nini mpaka anifanyia kitendo kama hichi? Kuniacha mimi kutoka nchini kwetu mpaka kuja nchi jirani na kunikatia simu moja kwa moja bila hata huruma. Mpaka siamini kwamba huyu ni ndugu yangu kanifanyia kitendo kama hichi, ama labda ni mtu mwingine, au labda amepata matatizo. Lakini wapi, hata kwa amefanya kusudi, kwa sababu nimempigia simu kwa mara ya kwanza. Tumeongea kama kawaida, baada ya sekunde chache ikakata. Hapa kuna jambo, kutakuwa kuna jambo, sio bure.
Maisha ni kama safari, kuna kupanda na kushuka. Ninaamini kwamba kwenye ndoto zangu zitakuja kukamilika, lakini napaswa kupambana na hii mitihani ambayo ninayopitia, kwa sababu sio muda wa kukata tamaa, bali ni muda wa mimi kupambana, kuzipambania ndoto zangu. Akagumye wagumako ushaka umwice acika ijoro, ushaka umubira abirakuya. Mfise indoto zo kugera kure mu buzima bwanje, ariko ingorane mura nazo nizinyoroheye na gatoya, ariko uru n'urugamba rw'ubuzima ngomba kurugwana. Indoto zanje, ubuzima bwanje. Kama kazi, muziki kama kazi, umura tuza komera komeza, tuzabigeraho tuzabigeraho tuzabigeraho. Uvagera muri game twebe turimo, muziki niko kazi twahisemo. Never give up, is Nahimana wanyu ugarutse nari munegereje ubu naje mumbabarire ko natinze hip hop nzanye kirarenze kubera urukundo n'abakunze mu gitondo kare cyane mbyutse Nahimana n'abasore banjye hano mu buryo bwo twafunze kuri banda na twakutse ubu muri pari twatwitse ndabona abadada bankunze gusa ntihabura bafushe. Kama kazi, muziki kama kazi, ura tuza komera komeza, tuzabigeraho